musanze mushikiye mukaze muri sanze mushikiye mukuzuye muri sanze mushikiye mukuzuye muri sanze mushikiye mukuzuye. We are the family, oh we are the family, we are the family, all together, we are the family, oh we are the family, all together, we are the family, oh we are the family, we are the family, all together, we are the family. We are the family. Turu muryango mwe. Turu muryango mwe. Twese hamwe. Turu muryango mwe. Turu muryango. Twese hamwe. Twese hamwe. Turu muryango mwe. Muryango urayife Burundi. Turu muryango mwe. Turu muryango mwe. Twese hamwe. Makeze. Young Life Tupa, Young Life Power. Akazina kanje nitwa Nambazimana Florine, nkabamva muri Young Life Muyinga. Banje gushima imbere ya vyose Imana itugejeje ngaha turi bazima tukaba turangije kino gikorwa cyari twajemo. Icambere mbanje gushima, ndashimye cyane gose ingene batwakiriye tugishika. Nk'abarideri bashasha twarabonye neza ko aba Young Life abandi bavukanye biwacu batukunda cyane gose ko baratwakiriye, turashimye bimwe birenze urugero. Bo jewe inyigisho nakuyemwo cyane gose, icambere narabonye ko indero ni nziza cyane. Ubugira kabiri ku bintu kucerekeye vision na mission barabitwigishingo cyane, turabinonosora, twarashimye cyane gose. Rero inyigisho twakuyemwo twarabonye ko arabavukanyi beza, barazi gutanga indero neza, baratwigishije by'ukuri turanonosora. None turashimye cyane, turashimiye kino kigo cyane twakiriye, babandanye batwakira kugira ngo dushobore kuzoguma dutera imbere ni Young Life turimwo, kuko turabona cyane gose ko ari ngirakamaro. Twifuza ko ivyo tutashoboye kunonosora tabironkeye umwanya ko bo dufatira umwanya ubundi ukwiye kugira ngo bashobore kutunonosorera n'ibindi bintu tutazi, kugira ngo tuze tubashe gutera imbere nkuko tuvyifuza. Murakoze. Young Life Tupa, hama ku mazina ni Irene Irakoze, nkabanje mva muri club ya Young Life kwa Bajyana isemiswara kinama. Hama mu vy'ukuri ndanezerewe cyane bivuye ku mutima. Tugishika hano baratwakiriye, batwakirana umunezero,
tumva tunezerewe tutaranatangura no kubona ko ibintu bimeze. Hama tumaze gushika twarabonye benshi tutari tuzi, abava Imuyinga, Imwaro, abava mu makartie atandukanye. Mu vy'ukuri byari ibintu bishimishije cyane. Kuno mwanya naho duhejeje gusozera inyigisho twarabonye mu by'ukuri byinshi cyane. Turabona akamaro ka Young Life, twarashoboye kwiga kuri vision, turiga kuri mission, turiga byinshi bishoboka reka twese zigize Young Life. Mu by'ukuri twaratahuye ko mu by'ukuri ugwaruka dukwiye neza guhaguruka tugakora ibikorwa, haba dufungura, haba ibyo dukora byose tukabikora dushimisha Imana. Baratumenyesheje canke baratwigishije mu vy'ukuri yuko natwebwe twagiriye ubuntu tukamenya iryo banga yuko mu mihana canke ama etablissement dusanzwe twigamwe yuko dukwiriye kubigisha, tukabereka bakamenya ico bakwiri canke impamvu babayeho. Ari akantu kavuga ngo you are made for this, n'akantu gatuma umuntu mu vy'ukuri amenya ico yaremewe. Mu majambo make novuga byari ibintu by'ibyishimo, twashoboye gufungura, turasangirira hamwe, turashobora gukina udukino, harabayimwe ibintu bidasanzwe cyane, turamenyana. Ni byinshi cyane vraiment noshima kuri no club ya Young Life. Merci beaucoup. Hello, ku mazina nitwa Amita Melissa Inarukondo, naje mva muri Young Life Nyabiraba. Aka kanya ni isaha ndatanguye gushimira Imana yo yabikunze ikaduhuza tugakoranira mu gikorwa nk'iki, igataka ikanaturinda. Twaje tuva mu mihinga itandukanye, twarashoboye kuronka akaryo keza ko kuhamenyanira. Ico nungutse narungutse mu bijanye n'impuhwe mu ijambo ry'Imana, aho batwigishije ibintu bitandukanye, uburyo umuntu akwiye kwifata nuko icari imbere y'Imana. Ivyo ndabishima cyane kuko baranatweretse yuko agakiza atari ikintu umuntu yiha, ahubwo ari ingabire y'Imana. Ivyo navyo byaramfashije cyane, kandi ndashima kubw'ubwo gwaruka twakoraniye hamwe. Twari tugize umuryango umwe, twarafatanye mu nda, aho twakinye imikino itandukanye iduhuza, buri wese akagaragaza ingabire yiwe. Ico naco ni ikintu kimwe cerekana yuko muri iyi club yacu ya Young Life dufatanye mu nda kandi tugize umuryango umwe. Ndabashimiye cyane no kunyigisho nyinshi zerekeye club mwatwigishije. Twarabonye neza ico duhamagariwe n'ico club yacu iri n'ico ishaka gushikako. Imana ibahezagire n'ubugira kandi muzodutegurire ibintu nk'ibi kugira ngo tubandanye twumva ivyo vyiza munge kumigisha. Hello, kwa jina naitwa Otri Makenze, natokea Young Life Bwiza. Nashukuru sana kwa kuwa tumepokelewa hapa katika hii fasi. Tumekuja hii fasi kujifunza namna gani ya kuwa viongozi vyema na viongozi vizuri. Sasa tunashukuru sana kwa gisi waliotupokea, walitufanyisha michezo tofauti ya kutufurahisha na kutuonesha kwamba wanafurahia kuwa na sisi. Tulishukuru sana kwa namna gani waliotupokea kabisa. Tumelala fasi nzuri, tumekula vizuri, tumecheza, tumecheka, na pia tumeongea kuhusu neno la Mungu sana. Wametufundisha katika neno la Mungu, tumejifunza sana. Wametutoa fasi hii wakatufikisha sehemu nyingine kwenye fasi ya neno la Mungu. Tumeshukuru sana. Kilichonisaidia ni kwamba nimejua vitu 4 vya maana kuhusu watu na tabia zao. Hilo ni somo ambalo nimesomea hapa, na ni somo limenisaidia sana kwa kujijua kwa hali yangu na tabia zangu, mimi naweza nikajielekeza wapi na namna gani nitaishi na wengine. Na pia wametufundisha kuhusu neno la Mungu, ya kwamba yupi ambaye tunaweza tukamwamini katika maisha yetu. Hakuna wengine yule ambaye tunaweza tukaamini zaidi ya Mungu moya wa pekee na Yesu Kristo aliyemtuma. Merci beaucoup. Salut la famille, je réponds au nom de Fundi Priscille. Je viens du club de Young Life Lycée du Lac. J'aimerais remercier les membres fondateurs de ce club. On a eu la retraite de 2 jours, ils nous ont bien accueillis. On a eu des animations, des partages bibliques. Il y a eu vraiment une accueil chaleureuse ici.
J'aimerais remercier tous ceux qui ont contribué à ce que nous, les jeunes, on puisse s'asseoir dans un endroit sain et partager la parole de Dieu. On est venu ici partager avec les autres la parole de Dieu. On a eu beaucoup d'animation, on a partagé la parole. Ils nous ont enseigné également sur 4 choses, à savoir comment est-ce que la personne humaine est. On nous a enseigné les 4 formes de la personne. Il y a phlegmatique, sanguin, colérique et mélancolique. J'ai aimé, et puis moi-même j'ai su quelle est mon catégorie. Et j'aimerais remercier à tous ceux qui ont contribué à ce que nous puissions manger, nous puissions dormir dans un endroit sain. Je vous remercie du fond du cœur. Shalom à vous.